kubaramutsa tubaha n'ikaze muri donido ryano makuru. Biravugwa ko abantu bariko bararaba amastati ya WhatsApp na profile za Facebook bakurikirana imbuga nkoranyambaga cyane kurusha uko basoma Bibiliya. Ngo ibyaha byahinduriwe amazina muri kino gihe, aho ibyaha bimwe bimwe bitacitwa nk'ibyaha ariko babihaye ayandi mazina meza. Aho baravuga ko ubusambanyi butacitwa gusambana ahubwo bwitwa ngo kurya umwana, aho abandi bavuga ko ububeshi butakiri ububeshi ahubwo ngo ari ubuhanga, ngo nayo kuvuga nabi ngo nukwisanzura, ngo kwambara nabi ngo ari style. Ibibanza bimwe bimwe biriko birahurumbirwa cyane kurusha uko amashengero ahurumbirwa, ngo kuko ngo ku misi y'Imana umuntu usanga ari muri krebe, ari muri siporo canke ari mu bindi bibanza byo kwishimisha by'ubunywero n'uburiro kurusha uko aja gusenga.